This is Rukundo Voice and Love in Motion. It's a lifestyle and it's a movement. Warafashije abantu hanyuma ntibagusubiriza mu ndumane urashavura kuko wari wizeye yuko bazogufasha. Nabo ntibabikora. Warafashije bigenda uko biheruko. Nawe warafashijwe naho nyene abandi barindiriye ko bafasha ntiwabafasha kuko bari bavyiteze barababara. Naje nuko nyene narafashije hanyuma abo nafashije ntibasubiriza mu ndumane ndababara ko niteze yuko bamfasha. Ni kwa kuri nyene na jewe ndafashwa sinabasubiriza mu ndumane ukamenga nta n'icyabaye nabo barashavura kuko bari barindiriye yuko nanje ari cyo nkora. Niko rero usanga abantu tubaho dushavuye kuko turindiriye ko abo twafashije badufasha, ariko kenshi siko bigenda. No mu bitabo byeranda bavuga ati protege umutima wawe kandi ukore neza hama wirenganire, kuko bigenze uko ndabivuze usanga ushavuye kuko urindiriye ibyo abandi bagukorera. Wewe impera yawe iri imbere, ibyo wakoze Imana bibizi, uzohura n'umugisha, uzohura n'abantu bagusubiriza mu ndumane. Rero nuko twige gufasha tutarinze kuraba yuko wonyene ufashije ari waza kuguha nawe ubufasha ubukeneye. Hari igihe bidakunda, rero tukirinda kubabara, dushobora kubaho tunezerewe mu gihe tukize gutyo. Murakoze cyane. Rukundo Voice na Love in Motion. It's a lifestyle and it's a movement. Murakoze cyane.